akajambo kurunga ikintu envelope. Cyambe na mbere kwanza gushimira uwo muntu yanyiviriye ko kandi ewana merci sana umuntu yanyiviriye iki gikorwa n'umuntu wa mbere kwanza atangwe kugikora kuva nja kuri YouTube cyangwa n'ikiganiro nabo kuri Budget kandi merci sana Imana wongera umugisha. Ndaje kubaramutsa mwebwe mwese muri ko muradutega yomi ubu tukaba turi igihe cy'isaha 11:30. Reka tubanze tubashikirize ingingo nkuru zigize aya makuru. Ingingo ya mbere abakozi bo muri Budget bari bahishikiye muhira kuba Jasiela uwo Jasiela nako bari jewe. Ingingo ya mbere ingingo ya kabiri tuza kubashikiriza turabashikiriza ingene basaza biwe nabashikibe nabo nyene bari bahishikiye. Reka tubashikirize inkuru imyimye ukwayo. Hello everybody, welcome again mwese mukuri byano bya Budget TV. Isaac Classic reba see behind the camera ni Scott professional wa Murasta wacu bana mazimisi mwarambonye naramuberetse rero ubu nimuzohora mumbaza ati baba tipe bafata amakamera bameze gute barihe umushaka kumubona video nga kuri YouTube ja akantu nkako murabizi namwe uno musi rero muza kumbaza ati Isaac Classic uno musi urihe ko tukubona uri mwibarabara ngaha ndi mu Cibitoki kugindwe naje kugendera wa mwana afise impano zitandukanye wa mwana abica bigacika wa mwana twakoranye interview abantu benshi baramukunda wa mwana novuga yuko diaspora nka yose bamukunze abanyamerika nka bose bamukunze abarundi nka bose baramukunze abanyarwanda bose baramukunze ninde ni wa mwana ashobora kubumenyesha makuru ashobora kuvuga amakuru kandi neza ni wa mwana ashobora gukina cinema mareresi neza ni wa mwana ashobora kuririmba neza ni wa mwana ashobora kuslama neza ni wa mwana oh my godness beshi baradusabye rero ati tuzomusange muhira ariko rero iyi video ni special ku muntu umwe ntavuze izina yasekunda mvuga izina kuko yagize akantu gatonya yaduhaye tumushire Jasiela ati kom akanvelope ati nukuri jewe Jasiela namuye kuri Budget TV ndamukunda kandi si bibi nawo ubonye impano zitandukanye kuri Budget TV ukagira icyo ufashije uziterereye byofasha cyane yaduha envelope gatonya uraza kubona nawe turaza kumushikiza Jasiela ngaha turi juste hafi ya Jasiela tugira twinjire twamutelefone nyina wiwe atubwira ati karibu bana nangorane Jasiela ni hari no musi ni weekend ibintu bimeze bien sana nkuko mubibona so reka sindabicisha amajambo reka tugende kumura Jasiela Lokinene welcome okay nkuko mubibona rero aha ni mu rugo kwa Jasiela aha niho mu rugo iwabo umenya nta muntu hari mu rugo ariko sinzi nta ngorane aha mbe Scott yibayita gute iki giti bacita gute bacita ipera voilà nice giti cy'ibitumbura oya giti cy'ibitumbura we Scott nikibaho giti cy'ibitumbura okay welcome ori iwabo ya Jasiela ni sawa biragenda uraho Ego bewe witwa nitwa Karen okay egera ngaha Karen ko mutinya kamera Karen mama yari yababwiye kuza kubagende Ego yarabitubwiye gusa pardon twatevye ni atari Jasiela ni hari Ego ni hari muduhamagarire tuvugane gato okay wabibonye rero uyu ni Karen biboneka ni grand sœur wa Jasiela ndavyibaza kurabona barasa nagashisho beshi mushobora kutam aha bamwibuka Jasiela nawe tamwibuka reka tumurabe oh Jasiela bikwa Zitsa ndakubona Ego Jasiela ko wicaye ndabona wipoye home n'amasengle n'ibiki ni bono reka je ntabwo nari nicaye nanzi ngo mwabihebye twabihebye ntiko biheba Jasiela haguza n'udutebe twicare ngaha kuko voilà ariko Jasiela ntabyazi ko ari akamvelope twamuzaniye so ni iza kuba surprise wiwe raza kumutungura sana okay good oh Jasiela reka mbe ndicara ngo turamutse Scott reka nakazujya muntu hajya ngo turamutse uyu bamwita ngo Jasiela
Jasiela kuze. Oni Jasiela kuze. Ni sawa. Jasiela biboneka ingo kwanza tuvuga ngato. We genda kwanza hariya genda uzane ivyo ugiye kuzana. Ni sawa. Ego ni sawa. Witwa nde? Witwa Anita. Anita jene nzi sikota kambira ngo witwa Jasiela. Ngo yiniyo sura Jasiela tarisiga mukorogo. Ndi muto yawiwe. Okay, good. Nanzi kwa Jasiela tarisiga mukorogo. Ayo gahaje ndakawaze no Jasiela izo ntebe zose nizana. Nasiko tushaka yicara. Ni wewe ni je nawe gusa. Shira ngaye intebe twicari. Aha, good. Justin sawa. Ni sawa. Ni bon. Ego. Ushirira again. Nzit. Be Jasiela twibutse kwanza ubugeze mu kanga. Premier. Oraja. Oya cyane. Ngaha uri kumwe nani? Aho hariyo petit frère hariyo ba grande sœur wanje. Oya bahamagare baturamutse bana. No twabagendeye Bujahiti yabagendeye fo bitubaramutsa. No si ivyo no. Kuhamagara gusa. Cyo ni gito. Amagare turawe bakuru ba Jasiela n'aba turindire turabe kwanza abavukana na Jasiela ko shamuvyumva nami. Bisangireyo bazane. Hama ngira icyo ndabibutse yuko tibagira gura subscribe like na share ariko kuva fisi cyumviro canke nirano nashaka guterera ushobora kusanga kuri Facebook yanje ni Isaac Classic ni ES azibiri hama hereza ko na classic iyo nigyo jina ryanje kuri Facebook baraje. Okay, nice. Jasiela. Oui. Ko wambaye uku ni bigutu waruryamye. Ego shaje neho nari nkivyuwa nayenzi ngo mwabihebye. Jasiela twibutsa hagifite imyaka ingana? Ubu 14 ans. Imyaka 14. Nturava hano cyari hahani? Uzokwiza 15 ajya. Muri le 3 juin. Le 3 juin ni sawa ni vyiza. Ndabona no musi wambaye amayebo. Izo izita gute? Bazita Crocs. Ya kofi yawe warayikura? Kubera ishuri. Kubera ishuri. Okay, good, nice. Abanyeshuri benshi tumenyereye baba bafite ibintu by'ibipara we ko atakiparagira. Nanje yarameze kandi n'ubundi mu gusubira kwimosha. Okay, nice. Kwishuri biragenda neza point urazi kubita kama kawaii. Ego nivyo abandanya nkuko ndabibona. Bizogenda neza cyane. Ingusha muturamutse. Uyu we twamubonye kwicara ngaha ntacu icara ngaha. Aka naka grand frère ka. Naga petit frère. Ingo ino sha petit frère we twivuganire gato. Ni bon? Bon. Bitwa Shevan gift. Ari umwe asigaye inyuma yagiye. Ingo turamutse sister. Ornella, itwa Ornella. Trinella ngo turamutse. Ora atinya Bujahiti turabana beza turagenderanira muhira. Ni sawa? Sawa. Biragenda. Ego. None wowe witwa nde? Twa Shevan gift. Inde? Shevan gift. Gift. Ego. Gift iryo zina mama yarakubwiye impamvu yari guha. Ego. Ngo ni kubera. Ngo kwandi ngabire. Uri ngabire. Ngamo kanga. Rero ni muri 7e. Muri 7e? Ego. Asimye kinga. 11 ans. Nakashumi numwe. Ni sawa kwe watangiye amashuri ufite imyaka ingana. Natanga amashuri afite imyaka 3 ntangura muri première maternelle. We ni boni wiga maja. Kuri Poroto. Bwira ariko twigana ati mugire subscribe kuri Bujahiti. Mugire subscribe kuri Bujahiti. Oyo. Give me 5. None urashobora kuririmba? Ndagerageza. Dukoreza gato. Amfitiye byinshi mu kiganza ciwe harimwo ibyiza gusa binezereza umutima. Wow, nice. Good son. Urabishoboye. Sister ni sawa nawe? Sawa. Ngo witwa? Karen. Karen ufite imyaka ingana? Nayonzi. Kubera nayonzi? Ego. Nivyo? Kazobe. Kuri inzobe cyane kuruta Jasiela. Byonse. Bizina. Sinzi. Mama ari? Mama Siari yafatiriwe gatoya. Papa? Na papa Siari. Bagiye ukazi? Nasamdara ko? Yego. Okay, sister nawe ni sawa? Sawa. Girino wasi kumanga jugari kuri. Ni sawa. Ni bon? Ni
kwande we Prinella bisigura Rero sigura umugabo numva ari rirerire sinoyivuga umwana Byagiye wewe urumva kangahe kuraka kajasela kacu turakurikirana nje ndi mukuru uri mutoyi wiwe oya uyu ni mutoyi wanje nice okay good wewe wavuze ngo imyaka yawe ntayo ariko niwo bakuriye bose yego nta musaza umwe gusa oya ni babiri ndari unsi yari twarabonye ingabirano ya Jasiela zitandukanye n'ubu turaza kuzikora ko gato tuzirabe kandi ariko je nshaka kumenya ingabirano yawe ni sera mufise nagasaza kanyanje kazi kuririmba urabishoboye Joe ya navyishoboye shoboye sinzi ndashobora kina amasketch gusa hama wewe ndaririmba sinabikuririmba ego uraririmba dukoze ko gato dukorere ko gato na ubu unde nasara yashobora kuririmba nyene nkuko bikwiriye Okay nice. Rero n'umuryango wa Jasiela papa si hari mama si hari twasanze bo ari bari ngaha mama we twavuganye yambye yuko afashe urugendo gato twifuje yuko twahamusanga ariko si hari. Jasiela wimba gute ko buja hitya kusitemberero no musimuhira. Ndagiye cyane kwe. Nivyo? Cyane. Abantu urananzima na Jasiela. Nyemwaje vyahetse. Yeje ashiyo muzakirikare kwe mwakuyo. Good. Jasiela rero ko turabati mbe kugira mutembere bagiye wa Jasiela. Jasiela ninde? Shaka mvuge Jasiela amajambo 3 ninde? Ndarisigure cyane mvuga icari. Icari curi. Okay, Jasiela n'umunyeshure. Jasiela n'umujournaliste wo muri Fitire. Jasiela n'umurivyi wo muri Fitire ndibaza ndagerageje kubisigura. Jasiela n'umurivyi kazi muri Fitire n'umujournaliste wo muri Fitire. Okay, nice. Uheruka twarakoranye ikiganiro tuvugira amakuru jara kantu shaka no munsi rero ducishizaho kandi bishoboka. Kuvyara amakuru. Kuri umujournaliste wo muri Fitire kandi amesha makuru ajya bafite tujambo twinshi ntibari ibyo bavuga. Mugabe habe nibiza gusaba umwanya muremure ndibati. Ntacho. Sije nkaya kuri sije ngene kuza konda. Voilà, nice. Turana nikro genda iguhaye. Umujournaliste Fitire wa Bujahidi. Baje kubaramutsa mwebwe mwese muri ko muradutega yomi ubu tukaba turi igihe cy'isaha 11:30 reka tubanze tubashikirize ingingo nkuru zigize aya makuru. Ingingo ya mbere abakozi bo muri Bujahidi bari bahishikiye muhira kuba Jasiela uwo Jasiela nako bari jewe. Ingingo ya kabiri tuza kubashikiriza turabashikiriza ingene basaza biwe nabashikibe nabo nyene bari bahishikiye. Reka tubashikirize inkuru imyimye ukwayo. Jasiela urashoboye gukina n'amareresi? Ndagerageza. Jesha kumbwira akantu ko tukirira ahanyene sur place nk'umukinyi. Akantu wokora unyine imbere ya kamera Bujahidi ati action. Ashobora kurira, ashobora gusara, ashobora gutuka, ashobora kuvuhanura, ashobora aya premana de amareresi murankina dufate nk'ahantu babambye kuja gukina. Bama ingene nyina bakambira amajambo nyene nanje nkaca shamwe aesthetique zanje nyirizo nigirimo yego. Okay, Jasiela nkumva bakubwira ati rira Jasiela rira ufise makuru yuko ari umwe yapfuye rira. Yo oya kurira navyo nashobora. Oya. Okay, twenga umuntu nyene ameze ko utwenga umuntu baka bimvishavu. Yo navyo nashobora. Nabyo ushobora. Okay, ariko impanuro bishobora. Impanuro kuvyerekeye mbe nyene ndaza gasubira ko harakantu Jasiela yageze kutubwira ngo amataye ma FB amataye ma YouTube amataye biki ama Twitter ubugeze he ubu kubera je uheruka mbwiye ko kiri kuri taye FB ubugeze n'ubu niho nkiri kandi sifuza kuzoyipako wifuza kuzoyiva oya ushaka kuzogume taye FB ego hama sister hajya ubona uyu ni mataye ma FB gerageze kura sister wahaguru oya uyu si mataye ma FB oya ko ngahagaze ibintu by'ifi yego sister wahaguru
hamuriya ni nyuma uyu ni Matema YouTube avyibuce Jasela jashaka kumenya uri muhira ngaha baragira ubunebwe kwe sinibatse barenze ugwa yego sister jashaka kumenya Jasela umuzi gute wewe Jasela ndamutse nk'umwana kerebutse umwana cy'ubwenge ego karagora oya ntagora n'umwana yitonda Jasela bamaze gushika sister gukubita ikofi agukubita nyina agukugama ndikumuswe yageze kumubita yaguhoye sinibuka navyo nibuka neza gusa yaciye iminsi kumenga yavuze ati uritonda umwana mwiza ushobora oya sivyo cyangwa sivyo ngira yavyibagiye je mu bisanzwe ndi muravuga amajambo menshi sinigene yavyibagiye rero uvuga amajambo menshi bisigura kugora oya umuntu avuga amajambo menshi nagorana oya wogorana gute ngumutera inkuru nice turi kumwe na Jasela turi kumwe n'umuryango wiwe ba grand sœur wiwe na petit frère wiwe hajya mbe ujya niwe muherereze oya muherereze bose siho bari hari umnyajyana ni muherereze okay angana afise 6 ans okay nice shaka mama ariko araba ino interview sivyo shaka kugira icyo mubwiye mama wanje ndagushimiye cyane aho uri hose ndazi gusigikiye ibikorwa ndimwo ndibaza sivyo impaka ndabivuge gute sivyo ingirakamaro nivyo ingirakamaro sivyo impfa gusa nibikorwa ndibaza urabishigikiye kandi merci sana okay good so nice ni byiza cyane je shaka ntize telefone Scott nzaniye telefone ntize telefone gato izo telefone cumura izo gutera hari umuntu ari ifoto je ngira ndakwereka ingaha hamubwire ko umuntu munzi sivyo reka ndakwereke ifoto y'umuntu haraho Scott ingongaha ushe werekana uyu muntu okay nice wait hari umuntu ngaha okay katurabe kwa mafoto y'ari hafi okay good nice uyu muntu ramuzi Scott gerageza kuwerekana neza kuri kamera wamone unamuzi happy friend nice nawe wamenya ariko ntacyo okay uyu ni umwe mu bantu bakubonye kuri YouTube kuri Buja Hits arakunda sana ivyo uri kurakora avuga ati nukuri Jasela afise impano zidasanzwe muri we arakeneye gufashwa arakeneye gushigikirwa Jasela boneka yuko ari abantu benshi bakwimvira ko ariko bakaburaho babicisha bakaburaho babiserurira nka wewe kuri wewe ubona yuko umuntu ashaka gufasha yofasha kwihe impano wewe usanzwe ufise kuko umuntu umenga urtu multi talents shaka kumenya rero talent imwe uvuga ati je ndayifuza kuzoyiguma ko n'umuntu ashaka kumfasha kuri talent sana jewe kwanza gushimira umuntu jewe ikintu nosaba umuntu afasha gushaka umuntu afasha mu bintu by'ubujournalist jewe urabona naho nzokura naho nzo umusaza zocumira ko ikintu cy'ubujournalist kandi ndagikunda cyane nivyo cyane nice urumva yuko Buja Hits ufise umukobwa umwe gusa Jasela ifise umukobwa umwe umujournalist umwe gusa frère ninde Mishu Miracle turifuza yuko rero na Jasela yo kwiyonga cyane ntiharage aya ntana kimwe naho no kwiyongera ntacyo byakwita none wewe umuntu aguhugije na Fizo azigenda kuri kigano na Fizo uwo mubaziki Fizo no mwazi byo bibazo tora gende Fizo shaka umbazi gende Fizo okay twagerera uri fise microphone ya Buja Hits uri Fizo gende Fizo sorry okay sawa Fizo ni bon urakomeye ndakubaze ikibazo kimwe ndumva uri mustar twese twakuze twumva umuririmbyi yitwa Fizo umuririmbyi ndakoze micro neza umushoneste arafata micro kandi twakuze twumva umustar yitwa Fizo none uri gukora iki kucerekeye umuziki w'u Burundi kandi nawe uzuranyishwa ko bavuze ko yitwa Fizo kuri Fizo okay je nka Fizo ivyo ndiko ndategura ku vyo muziki w'u Burundi abako nabugiriye Bantu Boy ndiko fasha abaririmbyi batandukanye nk'abakirikuri mwari mubazi ubarazwi n'abandi
none iyo Bounty Boy wayizanye kugira ikora iki mu gihugu cy'u Burundi canke ifasha iki canke yungura iki mu gihugu cy'u Burundi? Akamaro urukura kabona ico Bounty Boy riko irungurura kibona abantu bararyohewe umutekano urahari abantu baguma baryoherwa comme ça. None Fizo wewe ego urateye imbere none nani ahantu ushaka kuzoshika? Aho nshaka kuzoshika shaka nzoshika aho abandi bashitse nkaba Chris Brown nkaba n'abandi. Oya wewe nagira uvuga ati ni jewe nyene Fizo nshaka gushika aho nyene imana yaneguriye ni jewe wigira ku bandi? Mbo kwigira ku bandi nibisanzwe kuko nawe wigiye ku bandi. Ah bon? Merci. Nari Fizo Jasiela ari journaliste nabito. Cyane. Nice. Good. So mwe mwara Buja TV reka nshikiza kwanza akabahasha ka Jasiela. Jasiela ibahasha jewe ndayifise kunyura impaye kunyene. Abana kandara bari ibintu by'ibidisi Jasiela. Sinavyonzi. Okay Jasiela akajambo kurunga ikintu envelope. Cyambe nambe kwanza gushimira uwo muntu yanyiviriye ko kandi ewana merci sana umuntu yanyiviriye iki gikorwa n'umuntu wa mbere kwanza atangwe kugikora kuva nza kuri YouTube cyangwa n'ikiganiro nabo kuri Buja kandi merci sana Imana wongera umugisha. Merci sana reka nanjye mvuga ati merci sana kuri yasekunda mvuga izina mana yanje. Yasekunda mvuga izina ati nishija kumvuga izina ariko ntaco ari yizi. So Jasiela Jenny baze yuko washaka yuko umuntu agufasha kubijanye n'impano yawe ya journalisme. None Jasiela amafaranga nivyo n'igiciro singombwa tunavuge ku imbere ya kamera ariko wewe kuri wewe ugiye gukora iki kuri iyo mpano yawe bivanye n'amafaranga baguhaye? Jewe kubera hariyo ishure mengari muri ville baratanga amahera kugira bakira abana baba journaliste. Nanje vraiment naye nifuza ayo mahera kugira nanje muri enfant journaliste. Okay, agiye muri enfant journaliste. Tumwitegere rero vuba cyane. Ugiye kuba mu enfant journaliste. Cyane. Eba uzotesa go uzobaza mpaka bigoye. Yego. Jasiela. Okay, icyo kibazo si wewe. Reka nje kuri sister hariya. Kuko ndabona nundi yinyegeje hariya nashaka nuko tuvugiye tuyaga. Jasiela arazi guteka. Jasiela. Oya. Arazi kumesa. Aragerageza kumesa. Yego. Okay, Jasiela mbwira ingazi guteka. Sinzi arazi gukaranga ibiharage. Ego, nivyo navuga nicaye arazi guteka. Ego. None gukaranga ibiharage wowe mwese bishobora Jasiela. Ibiharage ni icyayi vre. Oh yeah. Taking inkoko igasha. Inkoko gusa ni inka. Urazi gucumba Jasiela? Gucumba David. Gucumba nk'ibiro bingana. Urumva ko ntavyatsi? Ngira arabizi sinzi ko yarinze avuga ko abizi. Oya wewe nk'umu grand sœur wewe kandi murabana. Oya nkiroboyo yicumba mugabo niso nyashaka kuyicumba. Ingo wewe ujya yo nemera wewe usakabati ingo cyo mbyiza ukuri aho simega ariko barambesha cyako tubyiza ukuri uwo maze kugingiza Jasiela ateze. Aya nana. Oya nana Jasiela. Tese kwa tuwesha? Ahubwo gusa mbona n'ababeshi sana. Good. Okay, Jasiela. Jerekana gushimira reka dusozera ikiyago cyacu ngaha ndazi ariko turaba kuri Buja TV mwamubonye Jasiela eka twari tuzanye agashimwe k'umuntu yamubonye kuri YouTube kuri Buja ati kuko namubonye ndamushima kandi ndifuze ko kuzomufasha kandi wowe yiyemeje yuko ashobora kumbera no manager kubikugura kurakora Jasiela. Manager hanakinye gusa bisaba kuba manager w'umuntu bisaba kuba umuri hafi ivyakora byose muri kumwe mugendana mukaza murunguranye ivyumviro ko nyene. Nice. Ntari mu gihugu ariko amanime yiwe muzoyahabwa muzona muvugana ntaje. Hanakinye. Okay. Twari kumwe rero na Jasiela ni mujyango we twateye black twaryohewe Scott merci sana wabyifashe neza cyane kamera wayifashe neza jeru mega rero kana nagira ndambaze ujya mu petit frère wa Jasiela ingo kwanza gato sozera kiyago zungurukuko changa ariko rero ipantaro wambaye je menga ntwengeje ngaha yabaye ikipana yaratabutse ndayishona. Ni wayishone? Ego. Urazi gushona? Oya. Ego.
none yatabutse gukora iki? Yatabutse gukora iki? nako nkina football. Football ayi? Yego. Bwira je umuririmbyi umukinyi wa football uzi. Uwo nkunda. Ukunda. Ndakunda Cristiano Ronaldo. Oyo mu Burundi. Mu Burundi. Mu intamba mu rugamba. Ndakunda Saido Birahino. Oyo saluti sana. So good. Ibirato. Yari ipantaro niyo kushuri? Oya. Etushe na ibiti. Wambara bleu blanc noir blanc chengzi. Namba noir blanc. Noir blanc. Safi sana. Nice. Mbe kushuri wabaye kwanga. Kushuri. Ikonkuru muri ni okay. 6e oronse wabaye wakanga muri 3e trimestre. 3e trimestre. Kugira uunguruzwe uje mu windo. Nawe wa 19. Hama deuxième trim. Deuxième trim. Sinagiye kumpita amanota. Hama premier trim. Premier trim nawe wa 15 na chance subira inyuma. Yo, ariko ubundazi ubukushukura byifata muneza. Yego. Nice. Urugira iti? Yego. Ndagurisha iti. Hari umese bahaye azarangisha kura. Wewe rero ufise impano kuririmba navyumvise. Indi impano ufise ni iyi? Ja. Ashaje ko sense mampa ko kwisimana ya football dasaka akamariritse. Jasela urumuhaririza vre. Waniki. Ntazi football. Oya niki. Wewe. Je. Oya je football nayo nzi gusa ndazi bakinyi bazi gukina. Tubwire rero. Uyavuze yuko yikundira Cristiano wewe? No nanje wodufana umwe. Nanje fana Cristiano. Si Messi. Messi. Oya Messi sindamufana. Okay good. Nije baranyica. So ntacyo reka dusozere ngaha Jasela ndagushimira. Yego nanje abi ndagushimira. Sister Rwanda washimire. Kazi turabashimiye. Okay, sister hariya ndabashimira. Yego namwe turabashimira. Ariko Jasela mumenyera kuzamurazimana abashitsi. Ega mye mwaje masata ariyo. Mwaje twahejeje kera. Gusa ntacyo. Kane je nabonye ubugari ndani, ubugari ni musosi. Siko twabonye ingiya zimeze gute ndani. Urabeshe. Wachoze inyege? Kari. Nawe gari mwari. Oya. Kari. Kari buce. Jasela uri siga mukorogo. Mukorogo ni iki? Amavuta araho ngo agituma umuntu abinzo. Je nabonye ifoto iraho ujya ngo niwe yari Jasela. Siko yerekana kazo ujya ngo niwe yari Jasela wakera. Oya, just nisiga mukorogo. Nzo yayikuye. Inzo ni imana ndemanye. Good sana so yari Buja Hit TV tubane tuvugana Jasela twoheza uri umujournaliste abajournaliste bahuye hajya ni atari Jasela merci sana mujyango mwese merci sana namwe rukomendo kurikirana merci sana Scott merci sana mwese mwihanganye marakurikirana kiri giyago kuva mu ntango muherezo ufise intererano canke iciyumviro cyo gishira muri commentaire yawe ngaho gira like share nibagire subscribe mube benshi mukure 50 speed muduze 50,000 muduge mpaka kwijana hiyo kugira bikundike mbane kuba muri benshi cyane ndazi yuko muryoherwa sana n'ibigano tubashikiriza yari Isaac Class kuri MyC behind the camera ni Scott na nifuza sana kubona na Mama Jasela ariko ntivyakunze Papa Jasela ariko ntivyakunze bakunda kuboneka mu weekend dimanche uko ariko dimanche twe ndukora ariko nta kundi tuzobana tubarondera kuri tubavugishe tumve ico bavuga kuri izi mpano dibuka ubuheruka nyina wa Jasela aje muherekeje kuri studio hariya kuri Buja Hit TV so mwese ndabashimire eka shimira sana nuwarungeza ka envelope uko kangana kose ariko merci sana kuko wabikoranye umutima mwiza intererano kwa Jasela kugira ibintu bikundike neza cyane Scott hari ibindi Jasela hari ibindi wapi ndibaza nivyo naye kuvuga wabiputse nije naye kuvuga nabivuze je musumezo muhuza Jasela n'umuririmbyi umwe je mumbariza ibibazo numve ko azobishobora sivyo uyu ndazi wowe wifuza kubuhura nani wari wese mumbaririmbyi b'abarundi babandi ba Double J ba Mbida nice sana so ciao Loki nene nagahwane bye